iyo umushikiranganje hano hari igihe muba mwibaza yuko ari Imana mugiye kumubaza ibintu byose nubwo ari muri education nawe yategerezwa kubanza akabitegura mukamumarija mari kubanza mukamuteguza kandi muri vya bibazo bamurungikira bikabiye none mwamurungikiye cyumuryango ni question orale kuko umuntu n'umuntu wewe ubwawe uri umuntu ibintu utabiteguye uzi imbere y'abantu bakakubaza komsa biragoye namwe ni muvyiyumvire nk'ubu harimo amadone mwebwe mubagije uko harimo amadone babanza gukonsulta mugabo we ntiyavyiyumviriye kandi sindabimuvugi ariko namwe n'abandi questions orales mwumve ko ari janye na RPP mugabo mujyandeo bica bigorana yego muhe honorable J Pascal muhe micro. Murakoze kunyongera kano kanya kugira ngo ntangwe umuco. Ubwa mbere mu ntangamarara yavyuguruye yuko ari ngaha kugira ngo ashobore kwishura ikibazo icari cyo cyose kijanye n'ubushikiranganje arongoye. Ivyo yabivuze nimba ari amatwi yanje yavyumvise nabi abo muri serire ya communication ngira ngo bagarukanye ayo majwi twese twovyumva. Aha rero sinamurenge ya karimbi kandi sinagiye kubiri n'intumbero y'igikorwa cuno munsi. Hame cha kabiri umuntu aje hano imbere y'abaserukira bene gihugu nibaza yuko azayiteguye kujya uri serugo mu rugo ni nkuko nawe wenga hano muri no namashinga mateka uramutswa hari ibintu bokubaza directement woca wishura. Murakoze nyakubaho. Bwo yavyemeye bwo nawe akaba yavyemeye nawe arabivuga yavyemeye yego. Nyakubahwa mushikiranganje mu ntangamarara mwavuze yuko ishirahamwe RPP datanga umwimbu ukwiye kubera uburyo bakoreramwo ari uburyo bwa kera cyane butajanye n'igihe nibaza ko n'ibikoresho bakoresha bitajanye n'igihe. Aha kabazo rero nari mfise nagira mbaze nyakubahwa mushikiranganje none ibi yoba ari inkurikizi yuko tubona abana mu birasi bigamwo ushobora gusanga abana bane basangira igitabo byoba biva kuri ubu buhinga buke bukoreshwa na RPP canke byoba biva ku buryo buke leta yo bishira muri iki gisata kijanye nuko abana ibitabo bigiramwo yuko vyoboneka ku rugero. Nyakuba mushikiranganje kandi kabazo nagira mbaze nagomba kubaza amatongo arimwo amashuri ya leta mugabo atari sous convention nagira mbaze gestion yajya amatongo mbega ajya amatongo akukira ubushikiranganje bwanyu muba mufise impapuro ndangatongo zajya amatongo ari asanzwe arimwo amashure yitwa ko ari ya leta nimba akukira ubushikiranganje bwanyu. Nagira nce mbaza ko tubona hariho amashure yubatswemwo amazone amabiro y'amazone na cyane amazone mashasha agiye kuja mu ngiro mu mwaka tugiye gutangura novuga nti mu mwaka w'amafaranga tugiye gutangura kandi mwishirwa mu ngiro ry'itegeko ryo kuwa 16 ntwara n'ibihumbi 2023 rishinga igabanywa ry'imihingo y'igihugu. Arenka ntanga karorero zone Ruzimu kuri lycée municipale Ruziba harubatswe ibiro bya zone Ruziba. Iyo ngingo yoba yafashwe
mu bwumvikane bw'ubushikiranganje murongo n'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu. Akabazo gakurikira nyakubahwa mushikiranganje, ntihenze mu kwezi kwa gatatu Igitega harabereye inama yahuje abahinga mu by'indero batanga imbono n'impanuro z'ivyokurikizwa kugira ngo akanovera mu ndero mu bumenyi ushobore kwiyongera. Byaragaragaye neza yuko iyi programme ihari ya fondamentale yuko ubumenyi bwateye busubira inyuma, kandi na cane cane mwikurwaho ry'indaro mu mashure kuva mu mwaka w'indwi kubandanya. Twagomba rero tubaze ni ryari impanuro zatanzwe n'abajya bahinga mu ndero zizoja mu ngiro, kugarukana ikibazo ca leta mu mwaka wa gatandatu, kugarukana kandi ikibazo cyo mu mwaka w'icumi, kugira ngo kumbure gishobore kuyungurura no gupima ubumenyi abana baba bafise. Ni ryari impanuro zatanzwe zizoshigwa mu ngiro. Akabazo ka nyuma rero nkacambaza ati none nyakubahwa mushikiranganje, iyi programa ihari yoba yari yizwe neza ku buryo abahinga mu by'indero baba bari barahanujwe, mbega ko bimaze kugaragara yuko iyi programa iri kirakurikizwa mu by'inyigisho mu mashure y'igihugu arimwe akanenge, mbega aba bana bariko biga muri programa muteganya kuzobadugiriza gute ubumenyi kugira ngo bashobore kuja guhiganwa ku masoko mpuzamakungu na cane cane bahiganirwa ubuzi? Murakoze nyakubahwa murongo y'inama nshingamateka ku mwanya mwaturonkeje. Iyo umushikiranganje hano hari igihe muba mwibaza yuko ari Imana, mugiye kumubaza ibintu byose nubwo ari muri education, nawe yategerezwa kubanza akabitegura mukamumarije mari kubanza mukamuteguza, kandi muri vya bibazo bamurungikira bikabiye. None mwamurungikiye cyumvyango ni question orale kuko umuntu n'umuntu, wewe ubwawe uri umuntu, ibintu utabiteguye uzi imbere y'abantu bakakubaza komsa biragoye. Namwe nimuvyiyumvire nk'ubu harimo amadone, mwebwe mubagije uko harimo amadone babanza gukonsulta, mugabo we ntiyavyiyumviriye, kandi sindabimuvugi ariko namwe n'abandi questions orales mwumve ko ari janye na RPP, mugabo mujyandeho bica bigorana. Yego muhe honorable J Pascal, muhe micro. Murakoze kunyongera kano kanya kugira ngo ntangwe umuco. Ubwa mbere mu ntangamarara yavyuguruye yuko ari ngaha kugira ngo ashobore kwishura ikibazo icari cyo cyose kijanye n'ubushikiranganje arongoye. Ivyo yabivuze, nimba ari amatwi yanje yavyumvise nabi, abo muri serire ya communication ngira ngo bagarukanye ayo majwi twese twovyumva. Aha rero sinamurenge ya karimbi, kandi sinagiye kubiri n'intumbero y'igikorwa cuno munsi. Hame ca kabiri, umuntu aje hano imbere y'abaserukira bene gihugu nibaza yuko azayiteguye kujya uri serugo mu rugo, ni nkuko nawe wenga hano muri no namashinga mateka uramutswa, hari ibintu bokubaza directement woca wishura. Murakoze nyakubahwa. Ko yavyemeye bwo nawe akaba yavyemeye nawe arabivuga. Yavyemeye Honorable Gikeke Pascal yagarutse ku matongo y'amashure, ati mbega ayo matongo akukira ubushikiranganje. Aho no kwishura nti ego cane, ayo matongo akukirira ubushikiranganje, et par conséquent ayo matongo na ya leta. Amatongo rero amaze kuba aya leta,
harashobora kuba icyo twokwita reaffectation uko biremewe n'amategeko, kuko byose burya biza biteza imbere igihugu cacu. Nimba ishuri rifise itongo kanaka, hakaba hakenewe kugirwa umugambi kanaka, atarindi tongo rya leta rihari, ntacobuza yuko iryo tongo leta iryikorako kugira ngo uwo mugambi ushobore kurangurwa. Kuko na kare mbega iryo shuri ryoryo iryo tongo riba ryarikuye, riba ryarihawe na leta, hanyuma iyo shuri karizigama ikaribungabunga, hanyuma rero mu gihe bibonetse yuko hari undi mugambi ukenewe, mugabe ishuri ritarahakenera, birashobora gushika iryo tongo bakaryikorako. Ni nk'ibiheruka kuba, si vyabaye mu Ruziba gusa, ni nk'ibiheruka kuba muri kaminuza y'u Burundi muri campus Zege, aho leta y'u Burundi yari yarose uburyo bwo kubaka ikigo ca INSB Igitega na ARCT, bararaba itongo rya leta barabura, mugabo basanga muri campus Zege hari amatongo yagutse, baravuga bati hamwe twokurako iki gice gitoyi tukubaka izo nyubakwa ntaco vyo kwica au niveau des enseignements. Rero bimaze kuboneka yuko ataco vyica au niveau des enseignements, nta kibuza yuko itongo riba reaffecté. Kanatsinda leta ibonye yuko hakenewe gukorwa igikorwa c'iterambere, n'itongo ry'umu privé iraritwara ikakora ico gikorwa, ndetse rero itongo ry'ishuri itongo rya leta. Honorable Gikeke yagarutse ku kajanye n'akanovera k'inyigisho, aravuga ati mwarakoze inama kugira ngo murabire hamwe bijanye nako kanovera ingene kotera kajibira, ati mbega bizoja mu ngiro ryari. Nagomba kubanza kugaruka ku kijanye n'akanovera, kuko rimwe na rimwe iyo turiko turavuga yuko akanovera ari kabi, womenga Burundi ni igihugu ruhebwa. Nivyo tubwiza kwiraba kugira ngo duteze imbere notre système éducatif, ariko nagenda babwire yuko ibibazo dufise si bibazo igihugu cacu cisangije, ni bibazo biri mu bihugu vyinshi. Nababwiye evaluation yabaye mu bihugu vyose biri musi ya Sahara bivuga ururimi rw'igifaransa. Nababwiye yuko igihugu cacu cabaye icambere. Usomye iyo raporo baravuga bati le Burundi se distingue des autres pays. Uravye, ariko sishaka kuvuga ko hatari ibibazo birahari kandi turabifise, ariko twumve yuko mu gihugu turafise ibibazo, ariko n'ibindi bihugu birafise ibibazo. Nico gituma ibihugu vyose ku isi no kugeza ku bihugu bijya vya rutura vyama biriko birarepensa le système éducatif. Ukora iki uno munsi muri système éducatif, ejo ugiye kukiraba ugasanga kirafise amahinyu, bigasaba yuko ugenda urahinyanyura. Narigeze gutanga karorero, sinzi ko nagatanze ngaha canke nagatanze muri sena, ariko rikanda kagarukeko. Jewe ndiko niga mu Bubirigi muri master, nari muri département twita département de biologie des organismes écologiques, harimwo amakuru menshi arimwo biologie moléculaire. Abanyeshuri harageze igihe baravuga bati nitwari natwebwe babazungu babirigi, baravuga bati twebwe twahisemo kwiga iki gisata, mwadushiremwe amakuru ya biologie moléculaire menshi, mudahinduye mukadushiramo amakuru menshi ajanye n'iyi département, twebwe tuzova ngaha. Burya université yaciye irovoya le programme, irumviriza ivyo abanyeshuri bariko baravuga, hanyuma irahindura le programme. Bisigura iki? Programme zirakogwa, murabizi zikogwa na twebwe nyira bigisha, kandi l'homme étant ce qu'il est ntagira la perfection ijana kwijana. Birashika rero yuko usanga iyo programme yakozwe irimo akantu katameze neza, bica bisaba yuko umuntu agenda arahinyanyura. Kandi burya naho twohinyanyura nitwovuga yuko duca turonka système iri parfait, naho duhinyanyura ejo hazi ikindi tuzosanga ro système harakanti buze tugende turahinyanyura progressivement.
nico rero cyatumye tugira irya nama ko twabanje gushiraho umugwi urabanza uragira analyse y'ivyo turiko turigisha uragira analyse y'ivyo turiko turigisha d'abord bararaba les objectifs mbega dukene gushika kuki tugaca tuja kuraba ku vyo turiko turigisha tugaca dusanga hariho des lacunes hama tugaturatu mbega izo lacunes twozikosora gute niho rero baca bakora rapport iyo rapport twaciye tugira inama igitega yo kuyirabira hamwe kugira ngo tuyunganire hanyuma habeho des suggestions zingene ibintu vyogenda iyo raporo rero yarakozwe kandi nayishikirije ndamaze kwishikiriza abadukurira kugira ngo babivalide kuko ivyo twize twebwe mu bushikiranganje ntibigarukira mu bushikiranganje uko bifise impact uko harya muri education guhindura ikintu bitwara amafaranga menshi rero ico cegeranyo ntidushaka guca tuvuga ngo twebwe mu bushikiranganje twacemeje désormais mu kwezi kw'icenda biraja mu ngiro tubiza kubishikiriza leta kugira ngo leta irabe tous les contours hanyuma ivuze iti ivyo mwashikirije bimeze neza canke mwohinyanyura gutya tugasha tuvuga tuti rero tuzobikora bigende gutya rero ico cegeranyo kizokwirwa mu namashikiranganje kandi twarabirungitse mu namashikiranganje kugira ngo ibiterere hanyuma ibonye les suggestions twagize arizo ibishire mu ngiro nk'akarorero kamwe twarasanze yuko ururimi rw'igifaransa nganda bivugire ngaha rudatejwe imbere ivyo turiko turiyumvira vyose guteza imbere muri système éducatif tanke tucigisha mu gifaransa ntaco tuzoshikako ko vyaragaragaye yuko amasaha twebwe igihe twize igifaransa ubu biga amasaha make cyane gose ku buryo rero usanga umwana atametrize igifaransa ugacurondera kumwigisha mu gifaransa ivyo uri kuramwigisha ntavyumve ugaca usanga umwana yize gutyo arahejeje ejo canke hirya yeje abaye umwigisha ahubwo nawe yahejeje na ca gifaransa atakizi ugaca umusaba kwigisha mu gifaransa ugaca usanga ni ngorane ivyo rero twavuze tuti un accent particulier doit être mis sur la langue d'enseignement ico ni kimwe mu bindi ikindi n'amasaha twiga murantunga muravyibuka twebwe twiga twariga avant midi tugasubirayo après midi none ubu bigenda gute none tworondera koko ubumenyi twebwe twari dufise twize dans ces conditions abubu tubigisha ayo masaha ico rero naco twaragikoreye kugira ngo turabe le temps d'apprentissage mugiye kuraba arya amashure tubona ari très performante bigisha amasaha menshi arenge yarya amasaha twebwe dusanzwe tuzi yemewe n'amategeko musanga bavuga bati abana babwiza gusubira ku ishuri mugabo twebwe danoze ko republique uvuze uti abana bige basubirayo bica bigenda gute hariho undi mu guca uvuga uti mwe ntimuzokwiga naho rero hari ikibazo uvuga tubiza gutorera umuti utuntu nk'utwo d'ordre structurel hagaca haza rero n'ivyankenegwa kugira ngo abana bige neza uko burya les réformes c'est bon kuzikora muganukura none ko tuzikoze est-ce que turafise ivyankenegwa ndazi ko haraka video migeze kumva ko ngaha hirya gatoyi hajya musi ya presidence aho mwigisha ariko aridoga avuga ati muguma muvuga ngo twebwe nta kazi dukora ngo ntitwigisha neza twebwe mutubwira twigisha abana kwandika kandi abana badafise intebe biga bicaye hasi ati naho wowe uri umwigisha ameze gute wo kwigisha umwana gute kwandika ngo abimenye neza kandi yiga yicaye hasi urumva rero nk'iyo nayo niyindi ngorane iruhande ya programme naho zoba zimeze neza gute hariho ibindi bibwiza kwa accompagner les programmes kugira ngo koko turonke indero ya kanovera nico gituma tuvuga tuti tubwiza guconcilier les deux correction
y'ibintu organisationnel, hanyuma tukaraba n'ibindi mperekeza bijanye n'ibikoresho ko bihari, kuko na yahandi hoho wogira reforme igahera atacivuyemo. N'iyi reforme twakoze bavuga ngo ni fondamentale, abantu benshi bidogera, est-ce que toutes les conditions sont réunies kugira ngo au moins ivyategekanijwe bikogwe? Je pense non. Nk'umushikiranganje ndabizi, nico gituma rero tugwiza kuja hagati na hagati, kuko murazi yuko igihugu cacu ntigifise uburyo irimite kugira ngo ivyo vyose tubironkere mu mwanya umwe. Mbere novuga ko sano wishuye n'ikibazo honorable Gikeke yavuze ati iyi programme hari yoba yarizwe neza, nibaza ko mu vyo navuze ico kibazo sano wagitangiye umuco.